Bakunzi ba Nema Gospel TV turabaramukije turabahaye ikaze kandi mu kiganiro Go Deep. Turanezerejwe no gusubira kuba hano kugira ngo dukomeze no kwinjira mu mizi nkuko bisanzwe. Imyanya ibonetse ikiganiro turakironka ariko kandi mutubabarire igihe twamaze tutabahaye ikiganiro ariko ni ca kibazo c'umwanya. Ariko Imana ishimwe ko turonse kano kanya kugira ngo tuganire dusubire kandi kwinjira mu mizi. Ni Go Deep episode ni ya 15. Karibu Eme. Murakoze cyane. Eme Kazimire Harerimana niyo mutumire wacu. Niwe tugiranye igihe muri kino kiganiro kandi tunezejwe nuko kenshi abarabibi biganiro mugira ico muvuze kandi gushika ubu tukumva bikimeze neza. Nta commentaire negative turaronka. Bivuze ngo Imana irakomeje kudukoresha natwe turacara abatumwa yabaye turemera gukora. Eme Sabwe. Go Deep ni kiganiro kirakunzwe. Imana ishimwe kuko abantu benshi bazi uko ivyahishuriwe Yohana ari ibintu bidatahuritse. Yego. Kandi abantu benshi bamafise amatsiko yo kumenya ibi bintu mbega nibiki. Niyo mpamvu abantu bagikunda tukabasaba ko babandanye badusengera kugira ngo Imana irushirize kubana natwe no kudushoboza kugira natwe dushishikare tubashikiriza ibiri muri iki gitabo. Urakoze cyane. Natwe ubwacu nkuko twama tubigira no munsi dutanguze n'isengesho tuce twinjira mu kiganiro nyezina cuno munsi. Mana nyakubahwa turagushimiye kuri wera kugira neza kandi kuri umutabazi. Wabanye natwe Mana kuva tugitangura n'ubu urushiriza kubana natwe urushiriza kudushigikira n'ubu gumana natwe nkemo yera rushirize kubana natwe kandi amajambo yawe ari muri kino gitabo uhezagira umuntu wese ayumva uhumugisha n'usoma nkuko wabisezeranye kubwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Kaze. Tugeze Go Deep igira 15 ubuheruka twari ku ya 14. Yego. Twarabiye hamwe ivyanditswe mu gice ca 4 c'iki gitabo c'ivyahishuriwe Yohana ku mirongo yaco uhereye ku wa 5 kugeza uhereye ku wa 6 tugeza ku murongo wa 11. Twarabonye rero mu mperera ingene ibinyabugingo bine vyama vyikubita imbere y'Imana bihimbaza bivuga biti mwami wacu Mana yacu birakubereye guhabwa no guhimbazwa n'icubahiro n'ububasha. Twarabonye rero igituma ibi binyabugingo bihimbaza Imana bibwira ngo birakubereye. Nubu twagomba tubandanye rero n'igice ca 5 c'iki gitabo c'ivyahishuriwe Yohana. Gifise imirongo ishika kuri 14 aho tubonamwo ivy'igitabo kidombagijwe ko udushashara indwi. Umurongo wa mbere uvuga ngo mbona igitabo mu kuboko kw'iburyo kw'ivyagiye kuri ya ntebe canditse imbere n'inyuma kidombagije ko udushashara indwi tukimatanije tudomye kw'ikimenyetso. Yego. Mu kuboko kw'iburyo kw'ivyagiye kuri ya ntebe iri ryungane mu yandi majambo rishaka kuvuga ngo neza na neza mu kuboko kw'iburyo. Yego. Igitabo kidombagijwe ko udushashara Yohana yabonye cari mu kiganza c'ukuboko kw'iburyo kw'Imana. Ukuboko kw'iburyo gufatwa nk'ukuboko k'ubushobozi. Iki ciyumviro nyene kirashika no muri ibi bihe vya kijambere turimwo. Uyu munsi turashobora gufata kanaka nk'umuntu wacu wo mu kuboko kw'iburyo. Canditse imbere n'inyuma. Igitabo rero Yohana yabonye mu vy'ukuri cari umuzingo. Mu gihe ca kera gushika mu kinjana ca 2 nyuma y'ivuka rya Yesu, umuzingo ukozwe mu nkogoto niwo wakoreshwa
mu gushiraho ivyanditswe. Hari insobanuro zitandukanye no kubijanye n'ibiri muri iki gitabo. Abenshi aba n'abashakashatsi canke abasesanguzi b'ivyanditswe vya Bibiliya yera. Abenshi rero barahuriza kuri iki kw'ico gitabo kivuga ivy'umugambi w'Imana wo gucungura isi. Kugira ngo dutahukirwe ibi, tubwirizwa kugira gutahukirwa kwiza kw'amabwirizwa y'abayuda kubijanye n'itongo nyakuri. Mw'isezerano rya kera, Imana yasezaniye Aburahamu yuko isi yari ikwiye kuba ishamvu y'Abisirayeli ibihe byose. Nk'uko tubisoma mu gitabo c'Itanguriro igice ca 13 umurongo wa 15 kugera kwa 16. Umuyuda ntiyashobora na gato gutakaza itongo ryiwe. Biramutse bishitse ku mwaka ugira 50 ari wo wa yubile, iryo tongo ryabwirizwa guca risubira ku muryango wa nyeneryo atakubaza. Mu mico y'Abisirayeli mu mico y'Abisirayeli imyaka 50 iheze bategerezwa kugira yubile. Nukuvuga iyi yubile ibaye, abantu baba bafunzwe ari mbohe bose baca baronka ikigongwe bakabarekura. Umuntu yaba ari umukozi w'umugurano yaca ahinduka yatabaye umugurano wa bwego, ko hari abantu biyemeza bati twebwe turemeye ko ubuzima bwacu bwose twemeye kuba abagurano. Iyo ataba ari umugurano wa bwego, ubugurano bwaca buhera. Iyo umuntu yari afise itongo, hanyuma kubera ibintu kanaka yakoze, iryo tongo rigafatwa, igihe ca yubile igeze, iryo tongo ryaca ritegerezwa gusubizwa uwo muryango waryatswe. Iryo tongo ribuze naho, ubwo nyene haca haba urwandiko imbere muri urwo rwandiko haca handikwa uburyo n'ibituma iryo tongo ryabo ryatswe kanaka, kandi nyuma kuri urwo rwandiko hakerekana uburyo iryo tongo rizosubizwa. Nk'uko tubibona mu gitabo c'Abalewi igice ca 25 umurongo w'8, igice ca 13 n'umurongo wa 23 kugeza ku murongo wa 25. Iki candiko cari mu kuboko kw'iburyo kw'Imana, cari gifise inyandiko yerekana uburyo iyi yari yarazanywe n'icaha ca Adamu wa mbere, n'uburyo izocungurwa na Adamu wa kabiri mu nyuma. Nk'uko tubibona mu cete ca mbere c'Abikorinto igice ca 15 uhereye ku murongo wa 22 kugeza ku murongo wa 45. Uburyo rero ivyo vyose bizoshoboka vyaca biboneka uko ico gitabo caba cuguruye. Imana rero irafise igitabo kirimwo amateka y'ibihe bizoza, uko yamaze kuyandika, uko bizogenda bikurikirana. Hazobaho rero urukurikirane rw'ibizoba uko tugenda twegereza ugucungurwa kwa nyuma kw'isi. Inzamba y'Imana izovuga, uko tuzoba turiko turayegereza niko ibi vyanditswe bizogenda bishika. Uru rukurikirane rw'ibizoba rwanditswe mu gitabo c'ivyahishuriwe Yohana mu buryo bw'ishashara indwi zidombagijwe, inzumbete indwi n'inzavya indwi. Impera y'ibi vyose, ivyaremwe vyose vy'Imana bizocungurwa bite ko binagurwe, nk'uko tubona mu cete Pawulo yandikiye Abaroma igice c'8 uhereye ku murongo wa 21 gushika ku murongo wa 22. No mu n'icete Pawulo yandikiye ishengero rya Efeso igice ca mbere
uhereye ku murongo wa 13 kugeza ku murongo wa 14. yego Kidombagije ko udushashara indwi. Uwo muzingo rero urahomye kuko urimwo ibanga ntamenwa. Mu bihe vya kera ivyandiko vya leta vyaradomwa ko ikimenyetso kugira ngo ntagire umuntu atavyemerewe yohava asoma ibirimwo. yego Umurongo wa 2, mbona umumarayika w'inkomezi nyinshi asemereza ijwi rirenga ati ninde bibereye ko azingurura kijya gitabo ngo amene ibikimatanije. Mbona umumarayika w'inkomezi, uyu mumarayika yoba yari Gaburiyeli, yego kuko muri Daniyeli 12 n'umurongo wa 4 yari yategetswe ngo amatanye ubuvugishwa bw'ico gitabo. Hano ariko aravuga ko noneho hageze guhishura ubwo buvugishwa. Ntibikiri ibintu binyegejwe, ariko ni igihe cy'uko ibi bintu Daniyeli yabwiwe ngo si ivyawe Daniyeli, birafise igihe vyagenewe, birafise igihe cavyo. Ni igihe rero ubu harageze ko ibi bintu vyari bifise igihe bibikiwe, harageze ko bimatanurwa. Asemereza ijwi rirenga. Ugusemerera rero kuwo mumarayika kurumvikana mw'ijuru no mw'isi, nk'uko tubibona mu vyashuriwe Yohana 5 n'umurongo wa 3. Ninde bibereye ko azingurura kijya gitabo ngo amene ibikimatanije. Ijambo bibereye mu Kigiriki ni axios, risobanura kugira ubukuba cyangwa ubushobozi mu buryo bw'umwifato, nk'uko tubibona mu butumwa bwiza bwa Yohana 1 n'umurongo wa 27. Ikibazo cy'umumarayika w'inkomezi ni iki: ninde yoshobora kumena ibimatanije kino gitabo kugira ngo abone ibiri muri ico? Umurongo ugira 3, ntihagira umuntu wo mw'ijuru cyangwa wo mw'isi cyangwa w'ikuzimu ashobora kuzingurura ico gitabo canke kukiraba. Ntihagira, mu Kigiriki bavuze ngo ntihagira umuntu wo mw'ijuru. Mu yandi majambo ni nta numwe wo mw'ijuru yari afitiye uburenganzira bwo kugurura ibimatanije ico gitabo. Canke uwo mw'isi, mu bantu bose bakomeye bo mw'isi nta numwe yabonetse ko abereye kuzingurura ico gitabo. Mu bakuru, mu baganza bariho, mu bami, mu basirikare bakomeye, nta numwe vyari bibereye ko ashobora guhagarara ngo amenagure ivyari bimatanije iki gitabo. yego Canke uw'ikuzimu, hano havugwa hoba ari mw'ibahari musi y'amazi menshi. Naho nyene bavuga ngo muri iyo si harabamwo impwemu zitandukanye zatwawe zivyizegwa ko ziba mu nda y'isi, ariko nazo nyene naha nyene nta numwe mu bafise ubuzima yabonetse ko abereye kugurura ico gitabo. Abashobora kuzingurura ico gitabo nta numwe rero yabonetse, haba mw'ijuru, haba mw'isi, canke hoba n'ikuzimu yashoboye kwishura ico kibazo c'uwo mumarayika w'inkomezi. Bose barabonye ukutabera kwabo ko kuzingurura ico gitabo canke kukiraba. Ntibari bashoboye no kuraba ibiri muri ico gitabo kubera ko batari babibereye kumatanura ibimatanijwe ibiri muri ico gitabo. Ku murongo wa 4, nanje ndizwa cane nuko hatabonetse
ubereye kuzingurura ico gitabo canke kukiraba. Nanje ndizwa cyane. Mu yandi majambo ibivuga ngo nafashwe n'ukurira cyane. Yohana yariranye agahinda kenshi kubera atanumwe yarabereye wo kugurura ico gitabo gihishura umugambi w'Imana wo gucungura isi. Kuri Yohana rero byabonetse nkaho ivyaremwe vy'Imana vyanyazwe ibihe bizokwamaho, maze akaba atawuzobirondera ukundi. Nuko hatabonetse ubereye, nta muntu ari. Mu Kigiriki nta muntu ni oudeis, bisobanura mu yandi majambo ko ata muntu n'umwe mu bari mu ijuru bose, mu bantu bakomeye bo mu bahambaye, nta n'umwe yabonetse ko abereye kugira ngo ashobore kubumbura ico gitabo. Baba abamarayika bakomeye, byaba ibinyabugingo, nta n'umwe yabonetse ko abereye kumatanura ico gitabo. Umurongo wa 5, umwe muri baba marayika bakuru canke babatama arambarira ati ntacurira, hehe intambwe yo mu muryango wa Yuda, umunago wo ku gishitsi ca Dawidi, yaranesheje ngo azingurure igitabo amene ibikimatanije indwi. Haleluya. Amen. Umwe muri babakuru canke babatama arambarira. Umwe rero muri abo batama 24 uko twaberetswe mu gitabo c'ivyahishuwe igihimba ca 4, uwo aserukiye abacunguwe b'Imana bo mu bihe vyose aregera Yohana amuzaniye ijambo ryo kumuremesha, aramuhumuriza, aramubwira ati ntacurira, ehe intambwe yo mu muryango wa Yuda, umunago wo ku gishitsi ca Dawidi. Ati reka kurirana agahinda, uyu mutwe w'ijambo ngo intambwe yo mu muryango wa Yuda wakuwe hariya mu gitabo c'Itanguriro igice ca 49 umurongo w'8 gushika ku murongo w'10. Kandi aha ni Yesu aba ariko aravugwa. Mw'icete candikiwe ishengero ry'Abaheburayo 7 uhereye ku murongo wa 1 gushika ku wa 4, igishitsi ca Dawidi. Hano naho nyene ni Yesu avugwa. Yesaya 11 n'umurongo wa 1, cete candikiwe ishengero ry'Abaroma 15 ku murongo wa 12. Yaranesheje ngo azingurure igitabo amene ibikimatanije. Yaranesheje mu Kigiriki ni enkesen, bisobanurwa ngo yahejeje gutsinda. Haleluya. Amen. Ico umumarayika abwira Yohana, amubwira ngo nturire kuko yaramaze gutsinda. Ubutumwa bw'umutama yahaye Yohana n'ubu budahinduka. Hariho umwe, ni Yesu Kristo, yamaze gutsinda, kandi wewe arabereye kuzingurura ico gitabo kugira ngo ahishure ibiri muri ico. Mana yacu nishimwe. Amen. Yesu rero ntagiye kuzoba umwami igihe kiza, ahubwo asanzwe ari umwami atwara abandi bami bose. Umurongo ugira 6 uvuga ngo kandi mbona hagati ya ntebe na vya binyabugingo 4 no hagati y'ababakuru umwagazi w'intama ahagaze asa n'uwishwe, afise amahembe 7 n'amaso 7, nivyo mpwemu 7 z'Imana zatumwe kwama zija mw'isi yose. Amen. Amen. Kandi mbona
mu gihe rero Yohana yari ko arumva amajambo y'umwe muri ba bakuru amuremesha, yaciye atangura kurondera iyo ntambwe yo mu muryango wa Yuda. Hagati ya ntebe na vya binyabugingo bine ntivyasavye ko Yohana aronderera kure. Umwagazi w'intama ahagaze. Ijambo ahagaze mu Kigiriki ni estekos, kandi iri risobanura ngo kuba uhagaze. Umwagazi w'intama rero yari ahagaze hagati y'intebe, yiteguye kwidondora nk'usa n'umukiza w'isi y'Imana, nk'uko tubibona ariya muri Rusi 3:9. Ijambo ry'Ikigiriki ngaha ryakoreshejwe hano mu kuvuga umwagazi ni amios. Iri jambo ryongera kuboneka rimwe gusa mu Isezerano Rishasha, hariya mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice ca 21:15. Iri jambo rishaka gusobanura akagazi gatoyi. Mu gitabo cyo kuva 12 umwagazi wa Pasika warazanwa mu rugo rwose rw'Abisirayeli, ukuzigamigwaho imisi 4 nk'agatungano gato imbere y'uko gatangwa kw'ikimazi. Uwo mwagazi wabwirizwa kumenyekana umuryango wavuyemwo, wabwirizwa kuba ukundwa kandi ukuyakugwa. Ibi vyerekanye hano ivyerekeye umwagazi w'intama watangwa kw'ikimazi ca Pasika. Yesu rero yabaye umwagazi w'intama w'Imana, nk'uko tubisoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice ca 1:29, 36, ivyakozwe n'8, 32. Hanyuma icete ca mbere Paulo yandikisha ingero ry'Ikorinto 5:7, n'icete ca mbere ca Petero 1:19. Ahagaze asa n'uwishwe. Mu mvugo y'Ikigiriki iri ryungane rivuga ngo yishwe urw'agashinyaguro. Umwagazi w'intama Yohana yabonye uhagaze wari wamaze kubabazwa vy'agashinyaguro. Yesu yambaye ibimenyetso vy'ibihe bitazoshira vy'ukubambwa ku mubiri wiwe, afise amahembe 7. Mw'Isezerano rya kera ihembe ryari ikimenyetso c'ubushobozi, nk'uko tubibona mu gusura mu Vyagezwe 33 17. Igitigiri 7 cerekana ikintu cuzuye cikwije. Isobanuro rero niyi ko Yesu afise ubushobozi bwuzuye, ni mushobora vyose, nk'uko tubibona mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo 28:18. N'amaso 7 naha nyene bivuga ko Yesu afise ubushobozi bwuzuye mu kuraba. Nta hantu na hamwe umuntu afise ashobora guhisha, kuko Yesu abona vyose. Ni ntaho nyegezwa, kuko abona hose. Iyi ndondoro nayo nyene yakuwe muri Zekariya 4:10. Nivyo mpwemu 7 z'Imana zatumwe kwama zija mw'isi yose. Izo mpwemu 7 zijanye n'ivya mpwemu yera. Mpwemu w'Imana yarungitswe kuri bose mw'isi, nk'uko tubibona mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana 16:7-8. Umurongo w'7 niwo tugira ngo turangirize ko inyigisho z'uyu munsi. Uvuga ngo araza agikura mu kuboko kw'iburyo kw'ivyagiye kuri ya ntebe. Araza agikura mu kuboko
umwagazi rero yarafashe, mu yandi majambo umwagazi wari wamaze gufata igitabo ugikuye mu kuboko kw'iburyo kw'Imana, atagukekeranya kuriho, kuko yari abibereye. Iki nico gikorwa gikomeye mu bihe by'amateka Yesu afata, kuko ivyo kubw'ivyo ikibanza kimubereye mu isi yari yazanywe n'icaha, aca atugarukanira ibisigi twari twaratakaje. Igihe Adamu wa mbere yakora icaha, yaciye yirukanwa mw'itongo, yaciye atakaza kuba mw'itongo rya Edeni ry'Imana. Ariko Adamu wa kabiri amaze kunesha, amaze gutsinda, amaze kumenagura ibiri muri uwo muzingo w'igitabo, yaciye atugarukana ahantu heza cane, ahantu yashize abantu bamwizera. Ico twari twaratakaje kubera Adamu wa mbere yongera kukitugarukanira, duca duhinduka abana b'Imana, tuba abaraganwa na Kristo. Kwivyagiye kuri ya ntebe, iyi rero ivyagiye kuri ya ntebe ni Imana Data, umuremyi wa vyose, umucamanza w'amahanga. Naha tugarukirije inyigisho z'uyu munsi, tukaba tuzobandanya n'ibijanye n'iki gitabo Yohana yabonye cari kimaditsweko gihomeshejwe ishashara. Tukazobandanya n'umurongo w'8 kugeza ku murongo wa 14. Turabashimiye mwese rero mudasiba kudukurikirana, tubabwira ngo nimba hari uri kwarageragezwa, nimba hari uri mu bibazo, nimba hari uri mu ntambara, nimba hariho uwabuze inyishu y'ikintu icarico cose, tumubwira ngo ntaco utinya, tumubwira ngo humura, tumubwira ngo rema, kuko intare yo mu muryango wa Yuda yaranesheje. Imana ibahezagire. Amen. Naha niho turangirije kino kiganiro c'uno munsi. Namwe turabashimiye ko mwadukurikiranye. Tubasaba kugisangiza inshuti n'abagenzi, kuko twese turifuza kugira ku rugero rumwe. Abo twasize muravye gatoya munsi iki kiganiro, turashiraho amalinki y'ibiganiro bindi vyaheze. Ikiganiro kiba gifise yandi malinki imbere y'ico naco tuba twatanze. Bivuze ngo ushaka guhera inyuma adufatiye hagati arashobora kubandanya kumva ivyatanze imbere. Tugeze kuri episode ya 15, urumva ubutaha tuzoba dufise ya 16, hanyuma twatanguriye ku ya mbere. Izo zose ni episode kugira ngo tugende tugiriye hamwe, murazumviriza abadufatiye hagati, hanyuma naho ubutaha Umwami Imana abahezagirane natwe. Amen.